ni muri Wanajeshi Kamili kandi harimwo Big Fizzo tuvuze Big Fizzo twumve yuko ari kinara kabisa ni wakunda kwitandwa ni ngangari ndakwibuza mu ndimbo ya Bifeso on the floor yagize ati wigize ngangari ndagufyonda umukondo ngo wigize ngangari ndagufyonda umukondo. Before them call me rap you the rap commando ni wa muniga barapabusa bahetse ku mugongo wigize ngangari acagufyonda umukondo. Yavuze uko duca twumva ko ari Big Fizzo ni na Bifeso on the floor ko arasaba battle na Big Fizzo ariko Big Fizzo nawe nkuko yabivuze ndazi nobo niko abikuvuga avuga ati my fucking game don't play with me. Fizzo kinara tena kigogo kwa vigogo jina langu kutumiwa kada raya haina shobo mindo rapper mwenye ladha ni Fariji kwa collabo ni Pro rero akubwira ati we sha Bifeso on the floor umviriza ingene yamucanye Boniface Changangwe correction uri gipinga uri mujinga je ngirenda kumena gahanga je ndumuhinga je ndumugango zani ivyamye ncinda kubaga karabaye birabaye kuyibiti ndakunyaye warahaye waratwaye inde ndaromba ho vyaye ndakuvyaze ndakubaze. Amahoro neza nshuti nanyu bakunzi b'Umutarambirwa TV ikazanirwanyu muri kino kiganiro aho uno munsi tugiye kugaruka neza na neza kubijanye n'urutonde ruheruka gusohoka rusohowe n'ikinyamakuru kimwe ngahi wacu muraheza mubone ifoto ngaha nyene ha ku ruhande muca mubibona hanyuma bagira urutonde rw'abaraperi ariko kandi baheza bibagira bamwe mu baraperi babishe bigacika ndetse n'ubu bakiriko bamwe n'abandi baribaza bati none urwo rutonde rufatiye kuki mu gihe hari habo tubona bari mu kazi ariko kandi tutabona kuri urwo rutonde. Mwijwi wamaze kumwumva ni Jahome Hakizimana Umutarambirwa kijana mchangamfu japo si mkamilifu sina mwingi udhaifu ningependa niwe mtakatifu naelekea kwa maarufu nikiwa kosa lakini nitakuwa kama vile mufu japo mimi ni mwaminifu unaweza nita pia JJ hamasi vijizo mkura hizi na hizo hata katika shida na matatizo mtatua mizozo bila vigezo na mshukuru Mungu kwa uwezo. Nuko bimeze tubijemwo kugira ngo dushobore gutanga umuco abamwe n'abandi bashobore gutahura kurusha. Turi mu kibanza ciza ikibanza kimeze neza cyane bashobora kuzoza nawe umunsi mukateramira hari vyose kabisa bahita ASL ni muri neza na neza quartier Miroir nitwisondeka turaduteramira ahantu hazima nkuko natwe turabatarambirwa natwe turabantu bazima service nziza ducupa twiza na za museri zasigaye inyuma ntuze wiyimerero. Ubwo rutonde rero rwarasohotse ariko kandi baraheza bibagira bamwe ko namaze kubivuga. Uwo bashize imbere yitwa Big Fizzo barerekana ko ashobora kuba kurikirwa n'uwitwa Mukombozi barabona ugira gatata akaba 90 ngo ugira kana ka Bifeso on the floor ugira gatana akaba Fabilove ugira gatandatu akaba Pro ugira ndwi akaba Kiriku ugira munana akaba Stilosof aho ariko mba ndiko ndabivuga mfatiye ku navuga kuri de façon horizontale ku murongo ukika tugiye ku murongo manuka gutya naho biboneka ko uri imbere aguma ari imbere acaba Big Fizzo agakurikirwa n'witwa Fabilove agaca kurikira Mukombozi agakurikira Pro agaca kurikira 90 agakurikira Kiriku agaca kurikira Bifeso agaca harangiza Stilosof. Nta kuntu vyogenda ngo duhere inyuma ngo duhere kuri Stilosof nkuko mubibona ngo duce turangiriza kuri Big Fizzo. I think yuko byo bintu bitobaho ariko rero nubwo biruko bamwe nabandi baragize amakommentaire hano hera nko muririmbyi Bifeso on the floor yaciye yinamura baza ati mbega ko ntabona kingorongoro simbonemwo nande cyane kingorongoro asigaye asumbwa na Stilosof ikibazo cabuze inyishu jewe nanje ndabiraba ndavuga nti sinshobora guca ndabiraba gutiyonye ngo ndabirekeraho ifoke tubyinjira mu mizi kugira ngo bigende neza. Byantumye no subira inyuma muri kahise kugira ngo turabire hamwe bijanye na kahise k'umudiho wa rap mu gihugu cacu c'u Burundi. Ego reka mpere kure cyane neza na neza ku migwi yagiye iraranga rap muri kahise aho novuga nk'umugwi Wanajeshi
Kamili muri video iheruka nayivuze ko mugabo mu buryo buvunaguye. Ikindi naco nabamenyesha nuko ino video nayiteguye ndabisabwe n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi bakunze ikiganiro mperuka kubashikiriza, baravuga bati yamara turabona ko bijemo neza kandi atavyo guhingama kandi ubikora kinyamwuga, twinjirire mu mizi maze utwereke uturonse amakuru ajanye na kahise ku uwo muziki, na cyane cyane ko mudiho wa rap tubona ko wagarutse ku mvuzi dasanzwe. Narimvuze ntibona Jesh Kamili aho tuhasanga abaririmbyi bagiye batandukanye nka Frank Duniano. Mu bisanzwe nta kuntu wogira urutonde gome ntakiboneka muri iyo minsi, ariko Frank Duniano nuwabiciye biracika, aca mu migwi cyanye ku giti ciwe abikora neza. Nta tamuzi muri wana Jesh Kamili, bari kumwe na Big Fizzo, bari kumwe na T-Max, bari kumwe n'abandi, ariko kandi byari byifashe neza. Wakalipawa aho hose yari migwi ivyifatamwo neza. Buja Unit, Question G, muri Buja Unit mwumvemwo Elvis Mapoz, hanyuma Buja Unit mwumvemwo nivyo Buja Unit mwumvemwo Elvis Mapoz, hanyuma Question G mwumvemwo Perhaps, mwumvemwo Ricky Dog, mwumvemwo Sosokey ba P-Pain, bose abo bose n'abantu bari muri iyo migwi. Reka rero umukanya duce twinjira neza na neza aho tugenda turasesangura kimwe ukwacu. Muri rusangi duhereye ku bijanye na rap muri kahise ku Burundi, reka tubereke neza na neza umuririmbyi Sosokey yabice bigacika muri kahise. Wumve ingene Bifeso Ndofo yoshobora guhagarara ku isunzo ry'inzu nkuko bamwe mu raperi bagiye barabivuga, akavuga ko abaraperi bose abaganje ari wabayoboye atanumwe amusumba, ari we abayoboje inkoni y'icuma. Ni naco gituma catumye umuririmbyi El Pro atana amasaha 28 arahera asimbira muri studio maze akaduhereza indirimbo imeze neza yitiriye Boniface ku batabizi ni izina ry'ukuri rya Bifeso Ndofo, aho yitwa gira ukwishaka Boniface, akaba yamukariye mu ntara ya Kayanza. Banava hamwe by the way, birisigura ngo mu muziki ni mu muziki nyene, ntavyo kwitwaza ngo ibinabiriya, bibaye ngombwa ko umuntu bamucana baramucana, kandi kuri ukwamye ni El Pro yishuye Bifeso Ndofo amubwira ati nta nisoni ufise, urashobora kwihanga abaraperi bose mbere ukacira ko nakaguru no kuri Big Fizzo, uzi yuko wowe watangiye kuririmba Big Fizzo umufana umucisha n'amanota mu ndirimbo ziwe. Rero muri rusangi agaciwe karuma, ariko kandi amateka umuntu yanditse agumaho, ntabwo aca zimangana ngo nukubera ngo agaciwe kuma. Muri iyo ntumbero nyene bitumye ngaruka kuri iyi migwi. Reka mbere mpere kure cyane, mpere ku mugwi jewe noba nakuze numva ukaze cyane, ariko uriko uramera nk'uva ku chat, n'umugwi neza na neza Question G warimwo ba Perhaps, warimwo ba Ricky Dog, warimwo ba P-Pain, akabamwo n'uwari kwisonga yitwa Sosokey. Umwe wese reka duhite mu ndirimbo ya Sosokey yabariyo ndabereka gatoya no guhonja, wumve ndakugarukane muri kahise, wumve iyo baje bava. Uyu ni Sosokey, indirimbo ni ukikosa, nikikosa hela nikikosa pesa itakuaje, ushuyumva. Aha bari kumwe na Perhaps, wumve ingene babica bigacika muri uwo mudiyo. Nikikosa pesa itawaje, nipera hawe ni roho yangu, nisishe basi nafsi yangu. Nalia kwa kweli baby nakupenda, taki mambo nayotenda, tuko vyako vyani kwanza, ndo kwa maana baby nakuuliza. Nitwo kwibagira rero witwa J Kizo nawe n'umwe mu raperi babikoze neza cyane muri kahise, nubwo muri kino gihe atacibuka canka atagishwa ku rutonde. Uwo nawe n'uyu Twari ngogo n'amasaso ariko twe niji kwijwi intangumi namigere niji n'ubuhinga bwawe namenyo nabitutse n'amajambo n'nyandiko yawe n'ujyame n'usinzi
Frank Duniano muri Wanajeshi Kamili. Wanajeshi rero twigeze ko turavuga twituruye kubera yarimwo abantu bibishirira gusa, aho mpereye kuri Frank Duniano. Nawe muramuzi ari muri Eco Music baririmbana na ba Double J muri Babongere, ariko kandi afise indirimbo ziwe ku giti ciwe. Huku kwetu cheketu sikuvumishi kama auko wa kwetu. Ha, Mungu bariki mziki wetu, umetunyima sisi wape watoto zetu. Bado wanauliza toke vipi, bado nini siri ya umuziki. Nuko hambavu ya Frank Duniano turahasanga T-Max umwe mu baririmbyi bakaze cyane, bamye bavyitwaramwo neza cyane muri kahise, nubwo ubu atakigaragara gose jana kwijana mu muziki kubera imvo za kandi kazi. Ni vyiza ifo ko umuntu atera imbere, navyo nitwaye umuhora kazi mu mateka yanditse kandi adafudika. Numwe mu raperi babikoze neza cyane gushika naho bamwe n'abandi bakekeranye bati yamaru wose umurundi, warashobora kuba atari umurundi, ashobora kuba ari no mu Tanzania. Ni T-Max nahisemwa ko ndamukumvisha muri ino nzira iyi yarahurikiye muri Wanajeshi Kamili. Na wapiga moja naongeza 10-0 katikati ya uwanja na jeshi tushajipanga, kushoto kulia pande zote aminia, mjeshi kamili hawezi kuniharibia. Zuko menipanda dadi piga kinanda, makamuzi ya kweli siyo ya nguvu za ganja. Na wapa hai masela wangu kiwanja, chizo manizo wani by wani kijanja. Ni bado niko buja nazidi kukichanga, niko buja nazidi kukichanga. Na watafuna na watema kama vile bezoka, na zoe ya kupambana siwezi kuogopa. Na waponya ngoma na waachia ukoma. Ni muri Wanajeshi Kamili kandi harimwo Big Fizzo. Tuvuze Big Fizzo twumve yuko ari kinara kabisa, ni wakunda kwitanirwa ni ngangari. Ndakwibuza mu ndimbo ya Bifeso on the Floor yagize ati wigize ngangari ndagufyonda umukondo. Ngo wigize ngangari ndagufyonda umukondo. Before them call me rap, you the rap commando. Ni wa muniga barapabusa bahetse ku mugongo. Wigize ngangari acagufyonda umukondo. Abiyita papa bambonye banege ibikonjo. Umwami ni jewe bandi nicoreke, reka ndabibereke. Hageze ko mvuga mwese muceceke. Kamwana jogora imbere ya se, avuze naho nandera bafise. Umwana wisema atera igitsura magara ya se. Yavuze uko duca twumva ko ari Big Fizzo. Ni na Bifeso on the Floor ko arasaba battle na Big Fizzo, ariko Big Fizzo nawe nkuko yabivuze ndazi nobu niko abikuvuga, avuga ati my fucking game, don't play with me. Pizza kinara tena kigogo kwa vigogo, jina langu kutumiwa kada raja haina shobo. Mindo rapa mwenye ladha nilo fariji kwa kolabo. Ratatatata mlio gun oya hotagwan wabaya stina wa haribia padam tasubiria hapa kuna kuritaya. Akili yako fyatu tunapelekwa kali ngombe, mbele ya watu jitambue weni mzembe. Dusimbiye rero imbere gato kuri Buja Unit duca tuhasanga neza na neza abaririmbyi bagiye batandukanye, ariko nashimye kugaruka kuri Elvis Mapoz. Nawe akaba ari umuririmbyi yabikoze neza cyane, yari numwe mu baririmbyi beza wanashaka twe dufise mu gice cy'u Burundi. Bararindiriye kubona Mapoza kwamye, ngo ntazovyuke Mapoza gumaryamye. Nkuko vyamye nibimere ko n'ubu nibarema je ntunzwe na rurema nkuba cyose gihema. Bazohaje bakuandemye ntarampeba, ari si baragoye sindakubesha basi. Ibitabaraba bazoze baraba hasi. Nubwo ubu atakigaragara, nibaza ko ari ingaruka mbi z'umuziki utariha neza wo muri kahise, ariko ubu nibaza ko biriko biraza, naco gituma natwe tuko turabikora gute kugira ngo tubandanye duterera muri iryo terambere ry'umuziki. Uyu nawe ni Elvis Mapoz. Channel 9. Oh, 9. We, sikia jo, watoto wa kileo ni bala. Naramukunda kuko sinamuhenze kandi sinamubenze, ngo narigonze kuko ntahonze kandi babonze. Yadukanye ingwara yo gukunda malare kujya kwa malaria. Namuha agapira kumba shati gipira, akagomba makashi kandi ntakubita kaci. Ubuzima busanze we ntabwagomba, naho wabugowe ntakubogora, ahubwo arakugora. Ntaregeza ntanyegeza ntiyibaza.
mu baraperi nitwo kwibagira Pim numwe mu baririmbyi babikoze neza naho atamurindi munini twamubonyemwo ari kumwe n'umuririmbyi Kori the Magic indirimbo yise biranduhura n'inzimbi imeze neza ijya rap mwumvamwo ni ya Pim kandi afise n'izindi ndirimbo ziwe ariko kandi aho nashimye ko mwo muntegera neza naho sinzi ko twe mushira mu rutonde canke tumushiramwo ijambo ni gwawe uri kuyakurikira Umutarambirwa TV maze ko twebwe tutisangiza ijambo tutisangiza inturire turabisangira kama kamadawa nuko reka tubandanirize neza kwa 90 wo muri Agatic Music 90 s'il vous plaît Agatic Music muri kahise yari ntakogwa gushika 2010 kumanuka gato 2009 na 8 90 barabandi bantu kabisa Prince 36 barabandi bantu mugabo muri kino gihe murabona ko aragize comeback wa 90 peut-être ko bigiye kugira ico bifashije muri industry muri carrière musicale yiwe ariko mu mateka ya rap mu Burundi ntitugukwibagira 90 ari nawe yatumye abantu benshi bashobora kwandika mu rurimi rw'ikirundi bwa mbere bari barapa mu rurimi rw'igiswahili hari n'abari bibaza yuko rap mu kirundi toshoboka ariko 90 aradukubitira indirimbo yise El Captain yari captain na nyumba kumubona umutora kankara sindimo nuzuranye imisoso rap yanjira vyibushe gusunga na Amipro rap zabo nutugufa zicanze nk'imicopo barabizi vitamine baburani on the floor indirimbo yatumye tumumenya nka 90 na wewe waruguru ndazi ko yagushikiriye kuko nanje ico gihe niyo narinzi yaranshikiriye irankoma kabisa aratwara ubushimwe butari buke biragenda neza nimborego raba inzoga zamukariye yadahuye mu muduga iyo nigariye bebashinda mutobore agize imana ko nkoresha mugobore sinjinya mufasha gumajegera ikapiteni cendabesha ngo ndi general bitch gumifena ntaserera fuck ninyuma yavyo gumunkenera karibu muri shoje nguma ntonda bit mu muduga uko ngendi kumihonda inyuma yaho yakubise indirimbo yitwa Nzura mama we irimwo impinyanyuro zidasanzwe ico bita figure de style mu gifaransa zidasanzwe ku buryo umuntu atari yibaza ko ari 90 yabavyandika no mbere ndashobora kuba nkekeranya yuko atari we yaravyanditse kuko kijya kirundi iki kirundi siwe yoba yaracandika kuko naho yogikura umwana w'Ubujumbura yamara umviriza nawe reka nkwigisha ubuzima mu camake nkugire gene bamwe baronka byose abandi ntibikwire gene bamwe barara hasi abandi bakagara mu gitanda twe tugenda inguru prado bagatwara nta wasara nta n'uwacumura gusumvya uwundi nta munyamahanga arimo twese twara abarundi ng'amazara duga mu bicu niyo yigerera bizari bica mu kuzimu niyo baherera gahugu gato karimwe abantu basa nk'abandi abaganga abapolisi imbere n'ababandi 90 yaragarutse navuga nti agize comeback ari naco gituma hariheze igihe gitari gito nashaka ari ku mugabane wa Burayi akirondera ubuzima canke kihoraraba ingene yogaruka neza afise ipake canke buke ihagije kugira ngo acaza aragira back to back rero nk'iyi n'indirimbo yise Family umviriza ingene ariko arabikura muri kino gihe ivyo mukeka je ntavyo nsheta amagano automatika mbuzuze fire je niwe ndi mu maraso terambere ni nka marato ngo nabakuze n'abato mahera sinda amatako bullshit bereka magico byo mugendana mu majipo simbona ndafunga marito hafi mahonde ku mariko sintumwanya ndabi ivyo baposta byo bara amakosa eide nguma mbosa on me yeah you put it on me none mwumva mu vyukuri bano bantu bose ndiko ndababwira atari abantu bari bakeneye kuja ku rutonde none kubera kibatariko witwa Small Dog Lo Pigme numwe mu baririmbyi bavyifashemwo neza mu bihe vya 2012 na 3 na 4 ariko uyo bariko baragira urutonde ntidushobora kumubona ariko biranotahuritse yarameze nk'uzimira cyane mu muziki ntawuzi ivyo yagiyemwo ariko nawe numwe mu baririmbyi bavyifashemwo neza yiyita Lo Pigme tubuse ko ari nk'umutwa kuri wewe woba utarubizi wavukiye mu muryango Kenya uri nyuma y'indi yose kuruta nuwo batwabo bumva bakwikanira niko agakobwa keza niraba nkabonera kazotsa akana kintero twigana Jolly Bebe nibuka dimanche buri munsi kamite natuja gusenga y'abana
kavayo kanganiriza kambwira ko kazopfa ari isugi ko n'ivyanka kazoba gakazana kanya kubahwa nanje ati ara lamenye inzozi z'akakamikazi kawe nikazopfara gahimbiri nkuko tubona benshi bobu babigenza. Yo nitwoshobora kurangiza ino video canke ngo tugire nk'abayishikana na ahegere ku musozo tutavuze witwa Fabilove Dakashan Boy. Ni umwe mu baririmbyi bavuga bati jewe sinzigira ndayihemukira. Ni mu gihe wa wundi ibi byose mwibuke ko tiko turayivuga kubera indirimbo ya Bface on the Floor aheruka gusohora yise Mood aho adisinga baraperi bose abereka ko ataco bamaze. Sinzi ko namwe mu vyumva nagarutse ibibamba byose wumva nitawakonga mu kireve navunja nitawakonga ninare muri bibunda nitawapa nashize ngaha kugira ngo ndabereke nubwo ivuga kujya amateka y'umwe wese muri carrière musicale burundaise neza na neza muri rap sininjira mu bindi ni muri rap neza na neza ariko ndavuga Fabilove Dakashan Boy hariya mu Kanyosha s'il vous plaît guys uno musore biheruka ku naburizwamo yuko aronka visa kugira ngo agende muri festival bari kwirabera hariya itegekanije kubera neza na neza muri leta zunze ubumwe za Amerika yaragiye guserukira Burundi aseruka ku izina rya rap canke umuziki muri rusangi. Rero ntivyakunze ariko mwibuke ko kugira ngo bashobore kuguhitamwa atari igihamana ahubwo ariko ibikorwa byawe biba byivugira. Ni Fabilove nawe nyine ahari yamavuga ati ndi master ndi papa ndi king nta n'ubundi yaranigeze no kwishura canke kudisinga Bface on the Floor amubwira ati dogo imatongo nakaba ariyo komine Bface on the Floor yamukamwo. Muri ino ndirimbo ya Bface on the Floor Fabilove avuga ngo muza ati abanyita papa abigira papa nshitse bantega ibikonjo avuze abanyita papa please tahura neza ko avuga ko ari Fabilove w'indirimbo papa ni ya Fabilove Dakashan Boy. abiyita papa bambonye bantega ibikonjo umwami ni jewe bandi nicoreke reka ndabibereke hageze ko mvuga mwese muceceke kamwana jogora imbere ya se avuze naho nandera bafise umwana wisema atereka itsura magara ya se. Rero ayavuze ati jewe nshitse bantega amashi arumva ntawuzi ko ari ugusaba canke bamaze kumusega canke kamusaba ikica kiriya ariko yaramuvuze muri ubwo buryo agomba kuvuga Fabilove ariko ni na Fabilove adahobahoba amadogo w'imatongo kuzina banyita kamirigo ugize impongo mbiriza dogo nuko mutabura y'amarido iryo nishamba ryanyene ryo kububamfu bene buryo barakubesha tukana keshi wifatira benshi mu kanigo ndabira nizina ni Facebook warihinduka icyo tanguza buka ziridahinduka n'umusi n'umwe sinzi nabakwita kuri umurapa utikuri komeza muri raga nitumufu nuzasubira kwifatira abantu muganga pu kirana subira maze gushira mu byama gutera amakuru akubwira ati ndi master ninda yakuroza kakwita on the floor we dogo from what if is nurimo we dogo ndatura kwa yongeza naho fuka musengu uva muri yeho numavuzira itatsi muhu nuzanikija miwanje mafu niga nyuma subiya kumva bono gawani pu kuvuna muno tusubiya bifunza kugira byana murisha ma kandi tumwamye kwiri shamba ririmo kwaga dogo namenyeye ntati bugenzi waje ngara dogo yakuboha ndetse cyinshi n'amasambi baraguheza dogo witwa Makaveli Sugubi Makaveli nawe nyene n'umwe mu raperi biyemera kandi avuga ati ndashoboye. Yarigeze no kwihanga Big Fizzo avuga ati we shanga ngari genda ubabwire ko mpari ibintu nk'ivyo iyi trap ni gwanyu mwese mwigira kubuja ari gwanyu umwami n'umwami ntajya kamanyu mbeguza muhiki ni yazi wanyu umwandu n'umwandu iragi sirigi nizo zivika zara magi rufu ndarufu bi Makaveli bi mi mwenyewe najikubali hata mashabiki wananikubali yes kama mimi ni Makaveli yeah mjasiri wa roho na mwili mpotevu mwenye akinoje ulino kiburi itikadi zangu ni kusaka tuma that's why come on. Nawe nyene arafise kahise kameze neza muri rap nubwo kumbure kumva z'ibikorwa bitakunze yuko abandanya agaragara neza nkuko vyategerezwa mu muziki w'u Burundi. Ni muri yo ntumbero nyene twahavuye tunabona ko n'uwitwa Kiriku Akili asanzwe neza na neza Kiriku Akili asanzwe neza na neza ari kuri gwa rutonde
ariko nawe nyine tuhava tugira ngo tumusige inyuma ni Kiriku Akili biboneka neza ko nawe nyine mu muziki w'u Burundi afise ico yamaze canke ico ariko aramara nubwo muri no minsi haraheze igihe gitari gito dayo ameze nk'udevia gato yava muri rap ijana kwijana akavuga ati reka niruke n'ahari bijumbu nkuko Bface Wonderful akunda kubikora kugira ngo arabe ingira ashobora kwinjiza kanoti biciye ku ma views canke gushininga mwami uca mu vyumva ni Kiriku Akili nawe nyine harakubwira ati nije mwami ndabatse tuwawashe tusiwawashe ego raba umenipanda kichwani leo huna bahati lazima takubradada sulisemu unataka bato weka biti tuchane na mshata demu wako ili baadaye mwachane unajisexisha etu na macho mazuri utakuja kupakata wauni si watu wazuri akianani mwaka huu lazima tuwawashe tusiwawashe washa 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 wabaya washa 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 Elpo rero numwe maririmbyi bamuka mu ntara ya Kayanza bava hamwe na Bface Wonderful ariko ntiyatinye kumudisinga nkuko bisanzwe vyemewe muri rap aho n'ubuje ashobora kwigira king aho ndavuga nka KG Uniga naho nyene yaje avuga ati I'm the king of rap, I'm the king of hip hop in Burundi. So ni Elpo ntavuga ngo arahobaho muri rap, arabizi vraiment, arabizi cyane ariko kandi kubera strategy z'ubuzima ntakunda kubigaragara buri gihe araza aravayo gatoya yongera agaruka. Ni Elpo neza na neza aheruka kwishura Bface Wonderful none gasha ukojeje agati mu ntozi ukagatukoza mu nzuki bawiteze iki nibinye ahubwo na bad Bface Wonderful baraje ku byinshi banze bakwishura amatwa nsumira uwitwa Kingorongoro uwitwa Fabulous Dakashan Boy uwitwa 90 n'abandi bari muri studio kandi nta kindi bari gukora no kuraba ingene bavunira mu mavi no mu mavyinga mu ngingo hose uwitwa Bface Wonderful ngo abavyonze atabiteguriye. So guys ndabona hip hop rap ugiye kuryoha cyane, stay tuned on Umutarambirwa TV ntaco muzotuburana. Ni Elpo rero akubwira ati we sha Bface Wonderful umviriza ingene yamucanye. Boniface Changangwe correction uri gipinga uri umujinga jewe ngirenda kumena gahanga je ndumuhinga je ndumugango zani vyamiyo ncinda kubaga karabaye birabaye kuyibiti ndakunyaye warahaye waratwaye ndaromva aho vyaye ndakuvyaze ndakubaze nkomeze kugira ubone ko ndenze kujya ku mutobe ngire nkukanye kuri biti sige nkucanye n'ikimbonye kugira untinye nkubatitse nakazina mujanye. Boniface uri umudemu muri game uri umuzamu mfise karami meze nk'icumu ndarasivina nkazura imizimu cyaka mupfuma gufumurira ni waza muri game gufumurira ndakura ndagura amenyo mpungurura amaso wibaza ko ino ntambara ya hip hop ya rap mu Burundi igiye kubangurukanwa nande izohozwa n'iki mbega vyavuye hehe? Vyavuye vyose kuri no ndirimbo ya Sadbi yise nka Rwagasore muri track 10 ya Bface Wonderful avuga ati uza nka Rwagasore canke uza nka Maconco. Indirimbo Maconco Kingorongoro yarigeze kuyiririmba, ni naco gituma Kingorongoro nawe ubona ngaha iyo tuvuze Kingorongoro nawe yarigeze kuririmba ati reka ndabarenza. Abigize surivu baje gusura umucanga no basenye imbavu banzani ivy'amanyanga ngo ni Boniface igira uko ishaka ngo ushaka kuba king nka Mr bizabishaka urabaza mama ti nije yita papa ti ambonye avuga ati best rapper saluti ubaruzi ngo ndi wo gutamundasa uyereka rero ndakwereka ubudasande gusubize kusuka ndugi batongo gupagasa vuge make wibuke ko hip hop n'umugenzi wanje soma mbige turarana tujyamana twabyeranya mahasa inshuro zine zikurikirana jenje aho rero Bface Wonderful ko aravuga ati we Kingorongoro chini sana nije ndakuvyonze uje hejuru ndaguturitse nta vyanje ni wabuje gukora ikiboyi karibi wanje ndaguhaye ikaze kandi amasaha naracafuye cyangwa uyoze ntibimyoze kandi wibuke woge nije ndakuvyonze hejuru ngufyonde we ariko kandi Sadbi niho yatanguye avuga ati nka Rwagasore umuziki twarawugwaniye na rap twarayipfiriye kandi twarayikoreye rero nubwo mutavyemera na Rwagasore yari yararondeye intayo kwikukira aratubera incunga ariko aravuga ati je ndabarondeye intayo kwikukira ariko ntitwabihimbariwe nk'abarundi. Rero uko kuntu umuntu akora ikintu ciza gikorera umurundi ati kenshi birangira atagishimiwe ahubwo mu kumushimira bakamukorera ikibi nko kumwica.
kumwica na Sabioni ko yagombye kugeranya ati jewe naritanze muziki w'u Burundi na cyane cyane na rap dasigaye inyuma ariko ntimupfa mu vyemeye rero ndiko ndabikora nka Gasore ndabizi ko ariko bigenda nta kundi so nka Gasore yabo inkwizi y'amarere ni iyi ndirimbo iyi aha mwumvise rero byose byaje biva rap mu Burundi rero murumva yuko atari icaduka yaramyeho nubwo kare batangiye baririmba mu Giswahili ariko mu byukuri inyuma yo kumva ivyo byose wumva ku rutonde rw'aba rapper ninde yoza bwa mbere hagakurikira ninde yohereza ariko kandi nuno muhererezi nkuko byatunganijwe na kinyo kanyamakuru Stylosof ni nawe kandi twavuga ko aje mu yindi style yiwe ya comedy rap comedy bicanze nubwo witwa Gasore comedian yigeze kubikora gato ncorera aririmba muri comedy na hatarapa Stylosof we aje acisha muri style ya rap kandi peut-être ko biko biramuhira hariho nagakonto kaheruka gusinya muri Feza nuko bigenda kandi urabona ko nimboga ziwe no cicare nka YouTube zira vibra akanota hajye ko biri kose bariko kariko karinjira bimuhindurira ubuzima ariko kandi kucitwa ngo flow na lyrics umwitwa Bifeso ndavuga ati uri oboso na uhera kudisinze Lafiki pore don't play nukuri ni ngoma Monday to Sunday all day dukwepa maola nukuzinduka kukore tre ziba mapema nigana byo kwicara we umugabo ni hera imigani myinshi mugana mitahe nikwima family mu mukade mvuye mu gipore nzoshinga inahe ubwo bwinshi bwangishije mate no kugura ibenyenza ni rate ndavima lafi ya kuja kumupore bisaba kufuma rero nuko nta kundi niko bimeze ni rap kandi ivyo biremewe tanga urutonde ku bwawe 10 ba mbere mu Burundi barapa neza hanyuma tuzoraba bavuzwe kenshi abaribo duca tugira urutonde nyezina ruba publié ku rwego mpuzamakungu kw'izina ry'u Burundi nuko ndabashimire cyane murazi ko tubakunda tutigera tubahenda ikibagiwe cyo no kubaponda kuko muri baduterera umuganda w'ivyimviro muri no ruganda gwa 2 mu cyamahoro n'amahonda gushika twemeje bahora bihenda ngo industry Burundi nta kigenda ariko birangire badahengesha na gukanda like na comment hamwe bigenda ku muri ndusumba no wihonda na cyane cyane ko muri industry baba ariko baca mu yacu makanda mugume hamwe tubereka ingene bigenda of course yes ni Jehova Kizimana mutarambirwa Vibe Maker the MC kijana mchangamfu japo si mkamilifu sina mwingi dhaifu ningependa ni mtakatifu naelekea kwa maarufu bro nikiwa kosa lakini nitakuwa kama vile mfu japo mimi mwaminifu see you later mu yindi video nzobazanira stay tuned on Umutarambirwa TV make sure yuko wagize subscribe kugira ngo ntuzocikwe nibikurikira bye bye ndabakunda cyane bye